Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. N'umwanya w'amakuru agezweho muri iki gitondo dutanguye iyi ndwi turi kuwa mbere ku itariki ya 15 Mukakaro 2024. Muraza gukurikira muri aya makuru hayarabana n'umutekano hamwe na politike ntuze gucikwa. Indwi yose rero tuzobane mu makuru azoba agezweho na buri mwanya tuzobashikiriza kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Reka imbere yuko tuyatangura tubaramutse kandi tubahe ikaze mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura, mu gisagara ca Butega, mu ntara zigiye zitandukanye, abadukurikiye bari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, abari ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabahaye ikaze nimuze gucikwa n'aya makuru agezweho. Ni ingingo rero mugiye gukurikiramo amakuru menshi twoba twamenye. Ingingo ya mbere tuza kwibandako n'ivyashikiye abasirikare bacungera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Haravugwa amakuru ko hari intwanzagabo zibiri zicungera Perezida Evariste Ndayishimiye zoba zarinjijwe ibohero mu ndwi iheze, ndetse n'iyindi ntwanzagabo ikaba yarishwe. Benshi rero bakaba barazize inda yabo, ndetse uwo yishwe bikaba bivuga ko yoba yarazize agatotezo ndetse n'akarenganyo. Harimwo abafisi ipete rya Lieutenant Colonel, ndetse harimwo n'abafisi ipete rya majoro, ndetse hari n'uyundi mu majoro nawe amaze iminsi afunzwe. Ivyo byose rero twaza kubibagezaho ku buryo burambuye. Mwumvirize rero ico bazira, dore ko hari n'amakuru afitanye isano no gutembagaza ubutegetsi umukuru w'igihugu, ariko siyo nyezina ahubwo barazira inda yabo. Ese vyoba vyaragenze gute kugira ngo bafungwe? Muri aya makuru ntuze gucikwa n'abatunganirije idonido ryavyo. Mu yandi makuru havugwa muri politike turaza kurabira hamwe ico imigambwe yishikiriza kukugenwa kw'abantu batandukanye bazofasha mu gikorwa c'amatora. Bikaba rero vyarababaje abari mu migambwe, ndetse na CNL yarizwi ko ishigikiwe na CNDD-FDD muri iyi minsi, nayo ikaba yaratangaje ko ari agahomerabunwa, ko vyoba bibabaje ko umugambwe wabo woba warashizwe inyuma. N'izindi inkuru zigiye zitandukanye mu kanya gatoyi ni ku buryo bw'idonido. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Iyi ni imbonesha kuri ya Hejuru TV, turabahaye ikaze. Ikambi ya BSPI niyo kambi hirinda umukuru w'igihugu hamwe n'izindi ndongozi zikomeye cyane, ariko amakuru adushikira tugeraho muri iki gitondo nuko hari intwanzagabo zoba zarafashwe zigafungwa, ndetse hakaba hari n'iyindi yishwe nk'uko twababwiye mu buryo bw'imfunyapfunya. Benshi rero bakaba barazize inda yabo. Ni nyuma y'uko rero hanavuzwe n'ibihuha bitandukanye bishimikiye rero ku majambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu. Hari umutegetsi ngo yobagire agumura abarundi ngo habe kudeta ngo bivanye n'igitoro cyari cyabuze mu gihugu c'u Burundi. Ariko rero izo ntwazangabo zibiri zicungera Perezida Ndayishimiye zikaba ubu zifungiwe mu ibohero rya Mpimba, nk'uko rero mu makuru twabatohoreje abivuga. Intwazangabo rero zicungera Perezida Ndayishimiye zinjiye ibohero mu ndwi iheze, iyindi ntwazangabo ikaba yarishwe. Ayo nta makuru rero yaranze igisirikare c'u Burundi mu ndwi iheze. Uretse n'abari muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo batorohewe, n'abari mu gihugu imbere nabo ntiborohewe, ariko abari mu gihugu imbere boba barazize inda yabo. Ntuze gucikwa twabibateguriye. Benshi rero baratewe amakenga bumvise ko intwanzagabo zigendanira umukuru w'igihugu zafashwe zica zijanwa mu Mpimba. Ivyo rero bikaba byarabaye mu gihe hari n'ibihuha bivuga ko bahari abashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Twabibabwiye, twaratohoje rero turamenye ico aba basirikare bafatiwe, ndetse hari n'amakuru havuga ko ntwanzagabo yiciwe mu ikambi mu Gatumba mu mpera y'indwi iheze. Reka dutangurire rero kuri babiri bari mu ibohero. Aba ni abacungera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, nta bandi ni Lieutenant Colonel Eric Ndikumagenge na Major Barthélemy Sindaye. Rero basize amahera ya Perezida wa Chad. Muti vyagenze gute?
Kuwa gatatu uheze niho Lieutenant Colonel Eric Ndikumagenge na Major Barthélemy Sindayi binjira ibohero rikuru rya Mpimba inyuma y'iminsi mike bafungiye mu gasho ka police militaire, naho hari habibajije ko zino ntwazagabo zo mw'ikambi BSPI cungera umukuru w'igihugu zoba zarashatse guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, twasanze atari byo. Izi ntwazagabo zagirizwa ko zanyuruje miliyoni 42 Perezida Idriss Mati Deby wa Chad yasigiye abasirikare bari bajejwe umutekano wiwe mu rugendo yahoramwo mu Burundi ari mu mpera ukwezi kwa gatandatu, ndetse muribuka ko Perezida w'igihugu ca Chad yitabiriye ibirori vyo kwizihiza imyaka 62 Uburundi bwari bumaze bwikukiye, ndetse aja kugenda yari yasigiye izi miliyoni 42 abasirikare bamugendaniye ndetse bari bajejwe n'umutekano wiwe. Hari wundi umusirikare wo muri BSP rero yafatiwe hamwe n'izindi ntwazagabo zibiri ni Ajida Chef Kwizera, uyu nawe nyene akaba ari mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva kuwa gatatu uheze. Ico ni igice ca mbere c'abafashwe, ariko ku rundi ruhande nk'uko twabibabwiye hari n'iyindi ntwazagabo igendanira mukuru w'igihugu igishwe. Ni Major Alex Hakizimana yarasiwe mu ikambi mu Gatumba mu mpera y'indwi iheze, aho ni mu gihe rero yari yitegurana bagenzi we kujabuka muri Kongo ngo ni muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, aho yaragiye gufatanya n'abandi basirikare b'abarundi bariko bafashanya na FARDC kurwanya M23, ndetse akaba yari kugenda ari muri bataillon Tafoke ya 15. Mu gisirikare rero bakavuga ko Major Alex Hakizimana yarashwe n'umusoda bivuye ku busamazi ngo Palme Garde. Urupfu rwa Major Alex Hakizimana rukaba rwarababaje benshi. Muhisi rero yari amaze igihe gito apfakaye ku wa gatandatu w'indwi yo hirya, ari ku itariki ya gatandatu mu kakaro 2024. Alex Hakizimana yari yagandutse ku mukenyezi wiwe, ubu rero bakaba bagiye bose basiga utwana tukiri dutoye. Tukaba rero duhojeje umuryango w'imisi Major Alex Hakizimana, Imana iwuhe ingufu zo kwigumya mu bihe bitoroshe uwo muryango urimo. Abantu benshi rero babonye iby'iyo nkuru yanditswe na Pacifique inahazwe muri iki gitondo bagize bati agafaranga n'iryango rya gerega nabo nyene ni ibiremwa ngiyo sebuja yivye nabo ntibobura gukuramo icabo. Umuntu rero yazanye amafaranga mu isi azobibazwe imbere y'Imana. Bakaja mu kamaramare bagira bati miliyoni 42 ku munsi umwe. Kwari none umutegetsi nka perezida yagendeye ikindi gihugu niwe agenda arishe abari bamucungereye. Hari n'ibindi byinshi rero abo bantu baba bifuje kumenya bagize bati Pacifique ninahazwe tubwire ko boba barahejeje kaminuza ya gisirikare, kuko hari aho usanga hari abagwa mu bibazo kubera ubumenyi buke bafise. ngo bandi bakagira bati ngo ngwiki Hakizimana Alex yarapfuye yaheruka gupfakara disi we ko mbabaye niwe ruhukira amahoro nta kundi aheza ni mwijoro. Abandi bakagira bati amaronko menshi ameninda ngo ntibapfungwe ginda ndende irahanwa ngo bari bagomba kuyarya yose ngo ntibaronke n'ayandi basigaza ngo akarero ngo nakamaramanza. Hari n'abandi bagira bati turahojeje umuryango wabuze na cyane cyane utwo twana kuko bupfuvyi buraryana, nayo abo bafunzwe ntaribi zo barakora mu ndwiza ngo no guhuma amaso barya bato bato kugira ngo rero ngo berekane ko mu Burundi hari amategeko ngahana amasirikari. Niyo nkuru rero yacu ya mbere twari twashimye kubageza ko ivyashikiye rero abasirikare bacungera umukuru w'igihugu muri indwi iheze. Yandi makuru twarababwiye kandi tunabigaruke ko makuru w'imbonerakure Eric Nshimirimana yarabogojwe mu burongozi bukuru bwa leta RNB. Iganwa rya Eric Nshimirimana nk'umuyobozi mukuru wa radio na televiziyo y'igihugu RTNB muri mwaka 2019 ryari ryomeje abatari bake
kumva umukuru w'imbonera ku rwego rw'igihugu ahabwa kurongora RTNB ijejwe guha ijambo abarundi bose na rirya hari himirije amatora cari ikimenyetso cibi cane ngo Burundi uko yari yitezwe niko yakoze. RTNB yabandanije kuyigira ijwi rya CNDD FDD gusa. Itegeko rero ryashizweho umukono na Perezida Evariste Ndayishimiye ku itariki ya 12 kwezi kw'indwi 2024 ryaraye ribogoje Eric Nshimirimana ubuyobozi bukuru bwa RTNB ni Radio Television Nationale du Burundi rimusubiriza rero umwe mu begera Angeline Ndayishimiye. Umuyobozi mukuru mushasha wa RTNB akaba yitwa Faustin Ndayizeye asanzwe ari muri Fondation Mugiraneza Angeline Ndayishimiye ni nawe yarajejwe kumenyesha amakuru y'ibiro vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Update Burundi. Ni muri RTNB Faustin Ndayizeye si mushasha yarabaye umuyobozi wa televiziyo abo bakorana rero bakaba bamufata nawe nyene nk'imbonera kure bakababazwa n'ingene yakunda kwishira mu kibanza c'abamenyesha amakuru mu ngendo z'umukuru w'igihugu mu bihugu vya kure. Baravuga ingene rero atatinya guhinduza abamenyesha amakuru ivyo biboneye ku rubuga kabitegeka rero kubishikiriza uko we avyumva. Iganwa rya Faustin Ndayizeye rikaba ari ibandanya kwerekana ingene Angeline Ndayishimiye ariko arashira mu bibanza bikomakomeye by'igihugu abantu biwe. Abazi Faustin Ndayizeye bakaba bavuga ko ataco biteze nk'impinduka kuko ingene RTNB ikora izobandanya kuba ijwi rya CNDD FDD nk'umuryango mukuru w'igihugu. RTNB ngo ntiyimirije kuba ihuriro ry'ivyumviro by'abarundi bose mu budasa bwabo niko rero bishikirizwa na Pacifique Ninahazwe. Mu bindi biriko bivugwa cane irya nino reka tugere mu bindi binyamakuru. Mu kinyamakuru Yaga bagaruka ku nkuru zigiye zitandukanye. Ibinyobwa nka Sapporo Wine vyoba bigiye kuvugutirwa umuti. Hari Buramatari yiyemera yovuga ati iyi nzoga ndayansi wanje hanyuma tuze turabe urubanza bazomucira. Vuze nti abana banje ntibapfe kabakingira hari urubanza ntucirirwa. Erega hari ico nitajije aseki juste bon naho atategeko riba ryabivuze ukavuga uti ibintu bishoboka hanyuma mu nyuma tugashinga amategeko mugabo ntidushobora kuvuga ngo tuze dushinga amategeko abantu bahonye. Aya namwe majambo rero yarayashikijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ni ku bijanye n'ingene hasigaye hari ibinyobwa bikaze abarundi cane cane urwaruka sigaye bihereza ku bwinshi maze ugasanga rero biriko birasinzikaza amagara yabo. Ayo majambo mukuru w'igihugu rero akaba yaravugiye mu ntara na komine ya Kayanza mu bikorwa vyo guca imikobeko ku mutumba wa Kinga. Mezi atatu aheze ikinyamakuru Yaga rero nico cashikirije amwe mu makuru y'ukungene ikinyobwa Sapporo Wine kimaze imisi kibica bigacika mu rwaruka mbere ko hari bamaze kuhasiga ubuzima. Si Sapporo Wine gusa kuko muri Munyonyo 2023 ikinyamakuru Yaga cari cashize ahabona inkuru ijanye na Cake Karibu Susuruka Wine hamwe n'ibindi kungenero vyariko biragwirirana vyongera vyiherezwa ata amategeko agenga uwo murindi ahari mbere n'ingaruka mbi ku magara y'abavyihereza. Ndetse mu kwezi kwa Nzero 2024 umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere mu vyajejwe harimo ubudandaji n'amahinguriro yashinze ingingo zerekana ukungene mwene ivyo binyobwa bitegerezwa gutekerwa uko vyodanazwa naho bibandarizwa eka mbere hagatanga n'intumbero ku bavyihereza. Ndetse hirya no hino makaritsiye no ku mitumba biboneka ko iyo ngingo y'umushikiranganji iteye umwikomo na muto ya bene kuzikora kuzihereza canke kuzidandaza. Mu bindi bivugwa cane reka tubagezeho n'ubundi ziriko ziratangwa n'ibindi bimenyesha makuru. Radio Televiziyo Isanganiro irazwi cane nayo rero igira ico ishikiriza ivuga ko mu Rumonge igiciro c'akabido k'amaritiro 5 y'amavuta y'amamesa cavuye ku bihumbi 22,500 mu mezi atatu aheze kija ku bihumbi 27,500 canke bihumbi 28 mu gisagara ca Rumonge mu bibanza rero bidandarizwamwo
abadandaza rero ku tubido no ku macupa bavuga ko iry'ilitiro n'igice barigurisha hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 8,500 kandi bitarenze ibihumbi 7. Abaguzi rero bakaba bidoga ko bituma kuronka ivyo gukinjika bitoroha mu gihe n'ibindi bifungurwa bisanzwe byaraduze. Mu badandaza rero b'ayo mavuta bo basigura ko bagurisha bisunze uko bayaranguye, bakongera ko bivana n'uko hari igihe ibigazi bitaba vyeze kandi barangura mu Rumonge batagabanutse. Biremezwa rero n'umwe mu barimyi asanzwe afise aho abikanyira, yizeza ko guhera muri Nyakanga ibigazi bitanguye kwera ibiciro bizogabanuka. Abagize imirwi CP ijejwe amatora mu ntara nshasha arizo Bujumbura, Buhumuza, Burunga, Butanyerera na Gitega baherutse gushirwaho, naho rero biruko bamwe mu banyepolitike baranegura ko iyo mirwi bashinzwe umugambwe AND intadohoka kuvuga ko yiharijemwo benshi bo ku mugambwe uri ku butegetsi. Gaspard Kobako awurongoye akabona ko bishobora gutera amakenga kw'itegurwa ry'amatora yimirije, akaba rero asaba ko amashirahamwe n'iyindi migambwe vyoserukirwa mw'ishingwa ry'iyo migwi mu makomine ata nkunzi igiyemwo. Mu mugambwe CNL bo bakavuga ko rero kubona wahawe bake vyabateye amakenga no kwiyumvira vyinshi ku matora yimirije. Nestor Girukishaka bivuga ko awurongoye agasigura ko CNL nk'umugambwe ufise ijunja mu gihugu bari guhabwa n'imiburiburi 14, agatangazwa nuko no muri 5 bahawe muri 52 atanumwe yashizwe mu barongoye iyo murwi. Nestor Girukishaka akagira ati mbere umuntu yohava yibaza ko hari ivyo badashaka ko tumenya mu bizova mu matora yimirije. None umugambwe umwe wonyene mu gihe c'intwaro rusange niwo wihariza benshi mu bagize CEPI, iyindi migambwe igahabwa intica ntikize. No mu mugambwe Sahwanya Frodebu baranegura rero ko mwishigwa mw'iyo migwi bakumiriye imigambwe ifise ijuja mu gihugu. Elias Nigaba icegera c'umukuru w'uwo mugambwe akaba atangazwa n'ingene mu bashizweho mu mugambwe rero waronse umuntu umwe gusa akavunira akaguha umurwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora. Seni ko amatora uriko rero urategura ari ay'abarundi bose atari ay'umugambwe uyu canke uwuriya, yemeza ko rero biriko biraba bidatangaje kuko bigaragaza amakenga bari bafitiye uwo murwi kuva ukijaho. Umugambwe Codebu we ukabona ko amatora yimirije ata kintu c'umuco umuntu yoyaronderako. Kefa Niyibizi rero awurongoye akaba atangazwa nuko mu gushiramwo amashengero n'amadini batibutse Gatolika kandi ko bwiwe yama itanga impanuro zibereye. Iki rero bagihuriza hamwe n'umugambwe Frodebu, yongera ko na sentare ijejwe iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro itatura amatati y'amatora, biboneka ko bigoye ko ivuguruza ibiba vyashikirijwe n'umurwi Seni. Abiruko rero akaba asaba abarundi gushishikara bitegurira amatora no kuzoyacungera neza. I Bujumbura bimwe mu bice vyahari hatewe n'imyuzurira y'uruzi Rusizi muri quartier Kajaga zone Rukaramu, amazi yaragabanutse nko kwibarabara muri Kinyinya ya mbere hasa n'ahariko rero harakamuka. Abarijamwe rero bakaba barabishima cane kuko ngo biyunguruza ata ngorane ndetse imiduga n'ibindi bigashobora kuhaca. Bibutsa ko rero mu minsi yahera hakora ubwato gusa, naho biruko rero muri Kinyinya ya kabiri n'iya gatatu amazi aracari menshi. Abahaba rero bakaba bashikiriza ko bikibakora gushika kwibarabara kuko bibasaba kwiyunguruza n'ubwato. Naho rero bakaba bamenyesha ko bari 500 basaba intwaro kuraba ko uruzi Rusizi rwokubakirwa ntirugume rubatera mu mihana yabo. Duhereze kuri iyi nkuru mu Rumonge mu gisata c'ubudandaji. Ikiro c'indagara rero cigwije incuro hafi 4 muri iki gihe ugeranije n'uko cagurwa mu mwaka uheze nk'aya mango. Bamwe mu baguzi Isanganiro yasanze mu isoko nkuru ya Rumonge bemeza ko ico gihe cari ku bihumbi 30 ariko ko kigeze ku bihumbi 130 gushika ku bihumbi 150. Benshi rero bakaba bavuga ko ubu bikora kuzitwa mwanza ziva mu gihugu ca Tanzania, bashikiriza ko zo ziri ku giciro gisa n'ikigende kwegeranije n'izirobwa mu kiyaga Tanganyika. Bakaba bamenyesha ko rero ikiro kigurwa ibihumbi 28 vy'amafaranga y'amarundi kandi ko zo ziboneka cane. Abarovyi n'abadandaza bakaba bahuriza
bemeza ko bavuye ku bukene bw'igitoro bwatumye benshi bahagarika kuroba, izuba rero bagasigura ko indagara ziva kure mu kiyaga bikagorana gushikayo kubera ata gitoro. Bizera ko rero hamwe ico kibazo cotorerwa umuti indagara zosubira kuboneka igiciro kikagabanuka. Tukengurukiye mwe banywanyi bacu mudahwema kudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezaho, mbasabire kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza kubagezaho uyu munsi. Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV, Imana ibahezagire.